muti rero byo bangu byiza leta isinyaniye kontra na YouTube urundi rwego rujanye n'ivya amafaranga. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko ijya traffic y'amahera ibere aho nabo barihe amatax. Ikibazo jewe nagomba kubaza bakibajije ariko zabaye ngombwa gusa ko mpaguruka babone ko naje ndi umukozi. Murakoze cyane. Ndatangurira inyuma kubabajije ibya YouTube. En fait icyo ngira ngo benshi batazi mwebwe murabakoze ariko murabakoze ba YouTube ndabesha un partenaire numukozi nukuvuga iki? Nukuvuga YouTube iraguhemba kuko uba uriko iguhemba ku buryo bwinshi. Hariho nivyo option ushobora gutora ijanye n'ama views. Ndabesha ni kuma views umaze gukwiza nka 10000 views ugashitangura guhembwa bivana n'ama option umuntu aba yatoye. Biriho ku ma publicité si kuri YouTube gusa, aho uko ugenda ushikana un package y'ama views uba uhejeje kugenera amahera. Mugabo hariho nibindi bijanye najya ama publicité aza hagati muri video. Ijya video uba washizemo barayicishamo ama publicité. Izo publicité nazo ni le nombre de fois ziyafisha mugabo cyane kangahe bakritseko. Ico kiba gihejeje kugenera ikashi. Nuburyo bwinshi nkuko ushobora kudandaza video zawe zikagenda, nkuko ushobora gutoriza izabandi ugashira iwawe, ibyo byose birashobora kugenera amahera. Ni kuki YouTube ikoresha iyo system? Ni system sinshasha, ni system ikora no kuri email. Nivyo kugira ngo ukoreshe YouTube teza gukoresha Gmail. Mais avant yuko YouTube itangura kudandaza uko, le fait yuko ufise adresse Gmail wabohejeje kwinjiriza amahera YouTube. Ni kuki email ziri gratuite? Ni kuki Yahoo idandaza gratuitement, Hotmail, Gmail n'izindi. Nuko uko benshi baza kuri iyo platform niko nawe ashobora kudandaza publicité. Nijyari mu Burundi abantu bafata ama publicité menshi wasanga ari muri Coupe du Monde. Coupe du Monde ama publicité gacaduga kuko bose bari imbere ya écran bakora umupira. System rero ya publicité witwara ahari benshi. Igituma rero YouTube bikirarondera yuko mwese mujako nuko uko muba benshi, uko mugira ama video menshi niko YouTube nayo yunguka amahera menshi cyane kuri publicité. Mugabo kugira ngo yankuraje abantu gushirako no kurondera ama views itegerezwa gucifata kuri ya publicité ikaguhako. Iguhaye ko uraronse we yaronse menshi cyane nawe araguhaye duke ariko kuri wowe ni twinshi, ugaca ubandanya ushirako. Birumvikana ndibaza ni system yoroshe kumva. Ni nkuko nijya video ku mwanya imara umuntu ayimara ko nimba umuntu aza kuri video zawe akaraba 30 secondes za mbere agacava mu arabihiwe anatoka, undi akaza 30 akava kundi 30 akava, ntuzopfa uteye imbere, utegereza ko yaranja abantu bayimara ko umwanya muremure. Nico gituma hacabaho kubesha ko kuri titre.
urondera titre ibesha kugira ngo umuntu ashaguma arondera. Mwarabonye nka video bandika ngo Wili Nyamitwe bamukusha amakofi abiri, ifise amaviews atagira uko angana kuko bose kuma barondera akora bajya amakofi nakubise ukarinda uheza video ata kofi ririmo. Ivyo rero ni bisanzwe ko umuntu arondera titre no muri article isanzwe yikwandika ikinyamakuru utegeza kurondera titre ituma umuntu asoma inkuru yose gushika ku mpera. Ariko ko bari ikinyamakuru kira nta wigera ashobora kumenya abamaze umwanya muremure kuri iyo article. Nije gituma ama article rero ari kuri site web bararaba umwanya umuntu amara. Les statistiques zirakwereka ryari umuntu yuguruye ari mu kiye gihugu, yuguruye akoresheje uwuhe muhora, yuguruye akoresheje iyihe machine canke iyihe logiciel, ku buryo ushobora kuvuga uti akoresheje Android, akoresheje Windows, akoresheje iOS, akoresheje Mozilla, akoresheje Internet Explorer, akoresheje Chrome. Ivyo byose ama statistique abahari na adresse IP ibirimo yico ukoresheje. No kuvuga ko muri ujya mwanya wowe uri kurakoresha telefone yawe, ujya mwanya nyene barashobora kumenya ati uyu muntu ari ahanaka, ari kumuhora wa limiteur, nimero yiwe akoresha ni. No kuvuga ko wanditse nibitameze neza barashobora kukundo bakamenya ati ijya connection yakoreshejwe umuntu witwa Claude ukunukunuku afite nimero izi ziri muri limiteur canke Econet, urumva bakakuno. Ico ndakibabwiye kugira ngo mutahure ingene bigenda, mutahure n'igituma YouTube irondera benshi uko ikomera, kuko si YouTube gusa, hariho abandi bakonkira, hariho za Vimeo n'izindi. Mugabo umuntu ategereza gukoresha ingufu ziyo zose kugira ngo akomere, cyo gituma habaho ukuriha ayo mahera. Donc mu majambo make ndi muri aba partenaire ba YouTube, muri abakozi ba YouTube, ufasha YouTube gusaza gitswi gukomera. Muti rero byo bangu byiza leta isinyaniye contrat na YouTube, ni kibazo ciza. Burya kugira ngo wiconnecte kuri YouTube uri ngaha, iyaba atamasezerano ahari ya YouTube na leta, nijya video yawe abari ruguru bari dakumara umwanya muremure bari ko baragerageza kwiconnect. Ama server ya YouTube ariho ngaha mu Burundi, nico gituma mwiconnecta byihuse. Ico muri ko murarondera niki ni iyo partenariat yuko YouTube yugurura entreprise ngaha ikariha amataxe ngaha. No kuvuga ko amahera akava mu gihugu akuriha directement canke urumva kugira ngo ibe les devises zibe générées ngaha. Ivyo ubwo nurundi rwego rujanye n'ivya amafaranga. No kuvuga iki? No kuvuga ko ijya traffic y'amahera ibere aho nabo barihe amatax. Ni leta itegereza kuvyirukako kuko ni inyungu yayo. Ama server ya YouTube amaze imyaka myinshi ngaha, no kuvuga yuko mukoresha YouTube kuko ama server yayo ari ngaha. Hajya hariho la connexion zirahana mu gihe uronse connexion kuri limiteur kugira ngo ijya internet uyironke. Limiteur nayo yarahuye ahandi kenshi, iza limiteur zivuye muri Tanzania, ni fibre optique ica muri Tanzania. Arashobora gutora n'iyindi kuko igenda vers l'océan, fibre optique. Rero nayo mal connexion ku buryo niyo connexion icitse, burya barashobora kumenya ati iyi connexion yacikiye imuramvya, yacikiye canke kuri frontière entre le Burundi et la Tanzanie. No kuvuga niba yacikiye mu Burundi ni twebwe turepara. Arashobora kuraba amashini ati iyi connection yacikiye ahantu muri Tanzania hafi ya Dar es Salaam. No kuvuga niba ariya baza kugira intervention aho hantu connection yacikiye.
nugira ngo mutahure comment ça marche. Donc iyo aba YouTube itari ngaha rero nimo mufise izo facility. Leta rero ico yarabikoze ama server ya YouTube ari ngaha, hasigaye rero iyo etape yindi muyifuza yuko mushobora kuba muyaronkera aha facilement, nukuvuga ko amahera aza kuza ku makonte yanyu. Ivyo navyo si YouTube gusa, bijyana na bijya byose ma carte Visa n'ama transaction internationale. Les cartes Visa yuko bijya bya PayPal, kuko uri mu Burundi urashobora kuruka amahera na PayPal, ariko ntushobora kuronka amahera ava kuri PayPal aza kuri konte yawe. Ufise carte Visa urashobora kugura ibintu en ligne, ariko ya carte Visa yawe ntushobora kuyisharja directement kubivuye hanze. Sinzi ko mutahura ku ma platform amwamwe. Ivyo rero ni ibintu vyigwa muri rusangi, la banque centrale, ama banque ki leta byose bigafata inzira. Rero biriko birakogwa bizoshikako. Ivyo muhora wa limiteur na connection yayo mumenye ko badanaza umuyaga. Utegerezwa kumenya icyo uguze ingene ugipima. Iyo uguze giga 5 canke giga 10, wategerezwa kuba ushobora kuraba neza mu telefone yawe yuko izo giga zawe ari zo kurakonsoma. Umunsi wabonye udakonsomye giga 10 uca witwara. Jewe ndamaze gupima nkabonaho bitagenze neza. Ivyo rero barashobora guhinyanyura kuko badandaza umuyaga. None dufate ko bakubwiye bati go telefone limiteur Econet na mahera ni 320, go telefone limiteur ni 280, go telefone limiteur smart naye, go telefone Econet ni nimero yo hanze Congo naye, Iburaya naye. Ubipima gute? Kuri GTV amajewe nta byinshi nagomba mvuge, kimwe gusa nashaka ndabashimire kungene mwaduhaye akanya, nshaka ndabashimire kuri aka kanya mwaduhereje twishurane namwe, ni iby'agaciro cyane. Ikibazo jewe nagomba kubaza bakibajije, ariko byabaye ngombwa gusa ko mpaguruka babone ko naje ndi umukozi. Murakoze cyane. Ibimenyesha amakuru byandika canke byerekana byose muri rusange. Ico nagomba gushikiriza ngaha nuko numvise sense mwayivuze cyane, kandi ni byiza ko mwayivuze kugira ngo nayo igire aho yikebuka. Niba ari byo mwavuze ya mitevya ishobore kuraba ingene izira binyarutsa. Rero muri make ku byo mwashikije biraba urwego sense, nuvuga ko byinshi nyakubahwa ambasaderi yavyishuye, ariko ibyo atashoboye kwishura navyo navyanditse neza, ngiye kubishikiriza abarongoye urwego sense kugira ngo mu minsi ya vuba bazobibahera inyishu. Ico ni cyambere. Hanyuma icya kabiri nagomba kubashikiriza nuko muri ibyo byose mwavugiye ngaha kumbure benshi, nuko iki gisata cy'aya makuru mucisha kuri online TV kije vuba, kumbure hariho numero ya WhatsApp sense yashitseho kugira ngo muze murayaga kuri ibyo byose mwifuza gushikiriza ubwo rwego. Nagomba nongere ndabasubiriremo iyo nimero ya WhatsApp ku buryo mwiciye ko ibyo musaba muca mubirongera inyishu bidatevye. Iyo nimero nayo ni 79 777 79 707 777. Iyo
muce mugera muyugurure ama communication zanyu muze murazicisha ngaho muzoca muza muraronka inyishu byihuse. Hanyuma kandi kuri iyo nimero nyene nibyo murashikiriza ibyo musaba sense, kandi iyo nimero uko rubuga rwagiyeho kugira ngo rubafashe namwebwe gushikiriza ivyiyumviro ku vyerekeye amakuru muba mubona ariko aratangazwa mu Burundi, eka ariko aratangazwa ku gihugu c'u Burundi avuye hanze. Aha imbere mu gihugu no hanze ibyo mubonye murashobora kubwira sense ati nyabona turabishe aya makuru ameze uku nuku nuku nuku. Namwebwe nyene abo muravye hagati zanyu ko mukora ayo mashene mufise ayo mamedia mufise en ligne, murashobora kuvuga muti uyu kanaka iyi video arungitse canke irangaje akoresheje, mukavuga muti irateye amakenga gatoya, mukashira mukibura sense naho yuba itabibona kuko ni byinshi, ariko ubibonye bwa mbere agashobora kucisha kuko rubuga ndabahaye kugira ngo muyikebure n'ingoga. Hanyuma nagomba mpereze ku kigira gatatu, nivyo aya ma television arinye ariko arakwira mw'iyi minsi ya nyuma, si ya nyuma yuko kuri bashasha bariko baraza mw'uyu mwuga bibuke nk'uko babivuze cyane, nyakubahwa ambasaderi yabivuze cyane, mwibuke ko mwese murabwa na rya tegeko riraba abamenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru, la loi sur la presse. Hari n'ayandi mategeko ari ruhande nka code de déontologie des journalistes, mukaza muraraba ayo mategeko imbere y'uko mupibriya ibyo ari byo byose kuri YouTube, mukaraba yuko ayo mategeko mwayubahirije. Mu gihe mubonye neza mubajije umutima mukabona ati je iyi video ngoma ndayishireko canke aya majambo ngoma ndayavuga uko, mukaraba yuko atategeko murenze muri ayo mategeko agenga umwuga sense ikoresha, murabishira ko nta ngorane nibyo bavyubaka igihugu. Ariko mugo ukabona naho cyari hano ndiko ndarenga karimbi ntabijya cyane bavuze bijanye na vie prive, murabiraba neza hari imico n'akaranga by'igihugu, amategeko agenda revolue babivuze, mu gihe hariho bimwe igihugu kitarashika ko ngo cebere mu mategeko, n'abandi baza kumwoba murabibangiriye gushikaho bizoja mu mategeko. N'abarandiriye rero nivyo nagomba gushikiriza ngaha, ibindi byinshi muzobicishe kuko rugana bahaye, hanyuma muzoza muronka inyishu vuba. Eka nivyo mwashikirije ngaha biraza gushika, kandi bazogerageza bibahere inyishu mu misi ya vuba. Murakoze.